muhawe kaze mu kiganiro inyigisho za Bibiliya. Muri iki kiganiro tugenda turaba ibice by'ivyanditswe muri Bibiliya yera, ijambo ry'Imana, tukarimbura insiguro yavyo. Ni ikiganiro gitanga inyigisho z'ivyanditswe vyera mu kiringo c'imyaka 5. Inyuma y'icigwa turaguha inomero turonderako igihe ugira ico ugomba guterera canke kubaza. Kaze twumvirize kandi twigishwe. Nshuti nawe mugenzi mukunzi washimye kubana natwe muri kino cigwa c'inyigisho za Bibiliya, ndakuramukije ubuntu n'amahoro by'umwami wacu Yesu Kristo bibane nawe. Ukaba uri kumwe na Pastor Samuel Nsabimbona, sanzwe ndagushikiriza zino nyigisho utegurirwa n'ishirahamwe Transworld Radio mu Burundi. Mu cigwa giheruka twarabiye hamwe ibyo gufatanya n'Imana bibonekera mu kwitondera ivyagezwe vyayo. Hari abakristo bakobeje mu gushinga intahe ko bazi Imana, ko bari kumwe nayo kandi ko bayikunda, ariko bikabananira kwitondera ivyagezwe vyayo. Yohana aravuga mu ikete rya mbere yanditse mu gihimba ca 2 umurongo wa 4 yuko uwo wese avuga ko azi umwami Yesu ntiyitondere ivyagezwe vyiwe aba ari umubeshi. Abiyita abana b'Imana atari bo rero ni benshi, usanga batagira n'inyota yo kwiga ijambo ry'Imana ngo barimenye neza. Umwana w'Imana w'ukuri agira inyota yo kumenya ijambo ry'Imana hamwe no gukora ivyo Imana igomba. Yohana nawe yararajwe ishinga no kubona ko abakristo bitondera ivyagezwe vy'Imana. Yabibukije ivyo umwami Yesu yababwiye akiri hano mw'isi kugira ngo bavyitondere. Hari abantu benshi bagenda bashinga intahe ko ari abana b'Imana mugabo atari bo. Umwana w'Imana abonekera mu ingeso zerekana ko yamaze kuvuka ubwa kabiri koko. Aho niho na wenyene ashobora kwiyumvamwo ko afise ubugingo budashira. Ntitukihende rero ngo abanyeshengero bose bo bari abana b'Imana. Hari n'abantu usanga bivugira ngo twese turi abana b'Imana, ariko siko biri. Umwana w'Imana nuwizeye akakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe. Hari na benshi usanga badafise inyota y'ijambo ry'Imana, bigaca biboneka ko batigeze bahinduka. Iyo umukristo adakunda ijambo ry'Imana kandi ntiyemere kwitondera ivyagezwe vyayo, ntaco mubuza kuba mw'ibamba ry'umururazi, nk'uko tubibona mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa mu gihimba 8 umurongo wa 23. Haravuga ngo, kuko mbona yuko uri mw'ibamba ry'umururazi n'ingoyi zo kugabitanya. Umwami Yesu wenyene ubwiwe yaravuze mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana mu gihimba 8 umurongo wa 29 ati, kandi wantumye turi kumwe nawe ntiyansize jenyene, kuko jewe na ntaryo nama nkora ibimuhimbara. Natwe rero naho tutama dukora ivyo Imana igomba, dukwiye kugira inyota yuko ama tuyihimbara. Yohana rero muri wa murongo wa 4 wo mu gihimba ca 2 mu icete rya mbere yanditse, yavuze ijambo rikomeye cane ati, uvuga ngo ndamuzi ntiyitondere ivyagezwe vyiwe n'umubeshi, ukuri ntikuri muri we. Uri mukuri n'uwitondera ijambo ry'Imana, nk'uko tubisoma muri iryo kete nyene ryanditswe na Yohana mu gihimba ca 2 umurongo wa 5 ngo, ariko uwitondera ijambo ryiwe wese ugukunda Imana kuba guhinguwe muri we vy'ukuri. Iki nico kitumenyesha ko turi muri we. Tuvuze ngo ijambo ry'Imana biratandukanye n'iyo tuvuze ngo ivyagezwe vy'Imana. Ngaha rero ico twomenya nuko ivyagezwe ari ijambo ry'Imana, mugabo ntitwovuga yuko ijambo ry'Imana ryose ari ivyagezwe. Bica vyumvikana yuko ijambo ry'Imana ririmwo n'ivyagezwe. Mu ijambo ry'Imana rero harimwo n'ibindi bitari vyagezwe. Hari amajambo dusoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana
mu gihimba ca 14 umurongo wa 15, aho Yesu Kristo yavuze ati, nimwankunda muzokwitondera ivyagezwe vyanje. Muri ubwo butumwa nyene uko bwanditswe na Yohana mu gihimba ca 14 umurongo wa 23, Yesu yarongeye aravuga ati, nihagira uwunkunda azokwitondera ijambo ryanje. Benshi rero barakunda kuzana ibibazo bitagira mvura, ukumva ngo mbega umukristo yokora ibi n'ibi akaguma ari umukristo. Ahubwo uwogira ubwenge yarakwiye kubaza ati, nokora iki kugira ngo mpimbare data wa twese wo mw'ijuru? Vyumvikana yuko rero umwana w'Imana w'ukuri arazwi ishinga no guhimbara Imana. Mu byo dukora byose dukwiye kuraba yuko duhimbara Imana, ko dufatanije nayo vy'ukuri, kandi ko bituzanira umunezero ushitse. Ivyo byose bifatiye ku rukundo rwavuzwe na Yesu Kristo, aho yavuze ati, nimwankunda muzokwitondera ivyagezwe vyanje, kandi ati, nihagira uwunkunda azokwitondera ijambo ryanje. Umuntu akunda Imana rero yitondera ivyagezwe vyayo, kandi akitwararika gukora ico yihimbara. Uwukunda Imana yanka icaha cose. Benshi bibaza ko ivyaha biserukira mu bibi abantu bakora gusa, ariko rero twibuke yuko nk'uko vyanditswe mu icete rya Yakobo mu gihimba ca 4 umurongo wa 17, havuga ngo, uwuzi gukora neza ntabikore bimubera icaha. Ivyaha rero ni bimwe, vyaba ivy'abantu bakora, vyaba ibibonekera mu kudakora. Nshuti yanje mugenzi uri kuranyumviriza, amajambo twasomye muri iri kete uko ryanditswe na Yohana rya mbere mu gihimba ca 2 umurongo wa 5 arakomeye cane. Wibuke yuko avuga ngo, uwitondera ijambo ryiwe wese ugukunda Imana kuba guhinguwe muri we by'ukuri. Mu gihe ugukunda Imana kuba guhinguwe muri wewe, ni ukuvuga ko uba waramaze kurengera ivy'ivyagezwe, usigaye urajwe ishinga no guhimbara Imana. Wisuzume rero mugenzi wanje, urabe ingene uvyifatamwo iyo ucumuye. Mbega urumva ko icyaha cawe kikubabaje canje kigutandukanije n'Imana? Wumva kikubuza amahoro kugeza wihanye? Iyo ubabajwe n'icyaha cawe maze ukacihana, niho uheza ukagira amahoro ku Mana. Ariko iyo ubitse icyaha cawe mu bugingo bwawe, nta mahoro uzokwigera ugira, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo nta mahoro ku munyavyaha. Umwana w'Imana rero ukuri agira inyota yo kumenya ijambo ry'Imana hamwe no gukora ivy'Imana igomba. Mu cigwa cacu c'uyu munsi turabandanya kumviriza ingene Yohana avuga ku bijanye no gushinga intahe. Ahimiriza cane cane abantu kugendera mu muco. Arajwe ishinga rero nuko abakristo bitondera ivyagezwe vy'Imana. Yibukije ivy'umwami Yesu Kristo yababwiye akiri hano mw'isi kugira ngo bavyitondere. Icigwa cacu c'uno munsi kikaba gifatiye ku majambo dusanga muri iri kete rya mbere Yohana yanditse mu gihimba ca 2, turahera ku murongo w'8 tugeze ku murongo wa 14. Umurongo w'8 uravuga ngo, kandi ndabandikira icagezwe gishasha, kandi ico ni ic'ukuri muri we no muri mwebwe, kuko umuzimagiza uri kurahera, umuco w'ukuri umaze kwaka. Mbega nukubera iki Yohana avuga ati ndabandikiye icagezwe gishasha? Yohana yariko yibutsa ishengero ivy'umwami Yesu Kristo yari yarababwiye akiri mw'isi atarabambwa. Igihe rero Yohana yabibandikira inyuma yo gupfa no kuzuka kwa Yesu Kristo, yabivuze nk'ibintu bishasha kuri abo bantu bose bamaze guhabwa mpwemu yera. Yibukije abizera Imana ko bawoyikunda kuko ari co yabagombako. Imana igomba ko uwuyizera wese yoyikundisha umutima wiwe wose, akitondera ivy'impwemu. Twasomye kandi ngo umuzimagiza wari kurahera
umuco w'ukuri umaze kwaka. Umwami Yesu Kristo niwe muco w'ukuri waje kuboneshereza abo mw'isi ngo bave mu muzimagiza bashobore gutandukanya ikibi n'iciza. Hari abakristo bibwira ko bari mu muco ariko bagendera mu muzimagiza. Reka twongere turabe ku murongo w'icenda naho muri iri kete rya mbere ryanditswe na Yohana mu gihimba ca kabiri haravuga ngo, uvuga ko ari mu muco akanka uwundi mwene data aba akiri mu mwijima gushika n'ubu. Nta mwana w'Imana rero yoshobora kuvuga ko agendera mu muco kandi yanka mwene se. Umukristo yanka uwundi mukristo aba afise ikintu kitagenda neza mu kwizera kwiwe. Mugenzi, birashoboka ko hari ivyo utemera canke bitagushimisha mu ngendo z'umukristo mwene so, ariko asangwa wo mwanka, ivyo vyerekana kuri mu mwijima. Urwanko ni ikimenyetso gikomeye c'umuntu atagendera mu muco. Ico ni ikintu dukwiye kumenya. Hari umuzimagiza usanzwe abantu bavukiramwo. Reka mbere twumve ico Pawulo avuga ku banyamahanga bagendera mu bitagira ikimazi kuko bari mu mwijima bavukiyemwo. Mw'ikete yandikiye Abanyefeso mu gihimba ca 4 umurongo wa 18 aravuga ati, ivyiyumviro vyabo biri mu mwijima, batandukanijwe n'ubugingo buva ku Mana kubwo kutamenya kuri muri bo n'ugukomantara kw'imitima yabo. Uko rero niko abana b'abantu bamera muri kameremere kabo. Ariko Imana ntizohanira abantu uko bameze muri kameremere. Ico bazohanirwa ni uko umuco waje mw'isi nabo bakawanka bakikundira umwijima. Turasoma kandi mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana mu gihimba ca 3 umurongo wa 19 ngo, uku niko gutsindwa kuko umuco waje mw'isi ariko abantu bagakunda umuzimagiza kuruta umuco kuko ibikorwa vyabo ari bibi. Iryo rero ni ijambo rikomeye dukwiye kumenya. Ntiduhanirwa ivyaha vya kameremere twavukanye, ariko duhanirwa kwanka umukiza. Hari igihe umuco uzokena abantu bakawubura, maze uwo bazoronka uzoba ahubwo ari uwo kuba bashibuye umuco wabarasiye uva mu ijambo ry'Imana. Umuntu wese yanka kwakira umwami Yesu ari we muco w'isi aba yikwegera kuzoturirwa n'umuriro. Dusomye muri iri kete rya mbere ryanditswe na Yohana mu gihimba ca kabiri kuva ku murongo wa 10 kugeza kwa 11, turumva igipimo cerekana yuko umuntu yoba ari mu mwijima canke ari mu muco. Iyo mirongo iravuga ngo, ukunda mwene data wundi aguma mu muco, nta gitsitaza kiri muri we. Ariko uwanka mwene data wundi ari mu mwijima kandi agendera mu mwijima, ntazi yaja kuko umuzimagiza wamuhumishije amaso. Igihe umwami Yesu yari hano mw'isi yaravuze ati, jewe ndi umuco w'isi, uwunkurikira ntahazogenda mu mwijima ariko azogira umuco w'ubugingo. Aya n'amajambo dusoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana mu gihimba ca 8 umurongo wa 12. Nshuti yanje mugenzi, mbega wewe wipimye ukoresheje ico gipimo Yohana yatanze, usanga warizeye Kristo Yesu vy'ukuri? Mbega Kristo Yesu niwe muco wawe? Mbega Kristo Yesu niwe akurongora maze ntushobore kwanka mwene so? Uwitwa Alas Bona niwe yanditse avuga ati, narumvise ijwi rya Yesu rivuga ngo, ndi umuco w'iyi si. Numpanga amaso amarira yawe ahere, n'iminsi yawe ibi y'umunezero. Niho naraba Yesu nkamubonamwo inyenyeri yanje n'izuba ryanje, kandi muri uwo muco w'ubugingo niho nzogendera kugeza ndangiza urugendo. Tubivuge rero tubisubire, ushobora kudahuza n'abandi bene so kuko mutameze kumwe kandi mudakunda bimwe. Ariko rero si ukuvuga yuko woba ubanga. Hari abasore babiri babana mu cumba,
aho hakaba hari mu ishure y'ivya Bibiliya. Ntibashobora guhuza na rimwe, kuko umwe yahengera mw'ijoro agatangura kuririmba, naho uwundi yabaryamye agomba gusinzira. Kugira ngo rero amwihanize, umunsi umwe aramubwira ati, amageragezwa untera ntaco noyagereranya. Ku murango hose wirirwa ngaho utaririmba na rimwe, ariko hageze isaha 5 z'ijoro ugashirako sindakuryamane. Ariko naho ungora gutyo, umenye ko ndagukunda. Uwundi aramubwira ati, nawe uri umukristo wa mbere mubi agoye, ariko nanje umenye ko ndagukunda. Inyuma y'imyaka mikeya bamaze kurangiza amashure, barongeye barabonana, umwe akimeze ukwiwe uwundi ukwiwe. Ariko ntihigeze haba ukwankana, kuko bari abana b'Imana. Nshuti yanje mugenzi, ijambo ry'Imana Yohana yanditse rirahambaye, aho yavuze ati, uwanka mwene data wundi ari mu mwijima, kandi agendera mu mwijima, ntazi yaja, kuko umuzimagiza wamuhumishije amaso. Asangwa rero ugomba kumenya kuri umwana w'Imana by'ukuri, niwipime kuri ico gipimo c'ijambo ry'Imana. Niwaba wanka mwene so uri mu mwijima, ariko namba ukunda mwene so uri mu muco. Ubuzima bw'umukristo bumeze nk'inyabutatu. Imana iri kw'isonga ryo hejuru, ikaba ariyo yururutsa umuco wayo mu mutima w'umuntu. Uwo muntu nawe aca ayikunda, kuko nayo yamukunze. Umuntu rero agendera mu muco hano mw'isi, ni ukuvuga ko akunda bene se nabo. Ntawovuga ko akunda Imana yanka bene se. Iyo nyabutatu rero twoyicapa ku buryo twofata kw'isonga riri hejuru tukahashira Imana umuco, kw'isonga rimwe riri hasi naho tukahashira urukundo, kw'isonga rigira gatatu naho riri hasi tukahashira ubugingo. Ikindi gicapu naco twoshira umuntu w'umukristo kw'isonga ryo hejuru, hanyuma kw'isonga ryo hasi rimwe tukahashira ugendera mu muco, hanyuma kw'isonga rikurikira riri hasi tukahashira bene se bandi. Aho rero bica vyerekana yuko Imana ari itanga umuco, umuco ukazana urukundo, urukundo rukazana ubugingo. Ahandi naho umuntu w'umukristo ni ugendera mu muco, maze ukugendera mu muco kukazana gukunda bene se. Reka rero tubandanirize ku murongo wa 12 muri rino kete rya mbere ryanditswe na Yohana mu gihimba ca 2. Handitse ngo, ndabandikiye bana bato, kuko mwahariwe ibyaha byanyu kubw'izina ryiwe. Abo yita abana bato, si ukuvuga ko ari abafise imyaka mikeya, ariko no kuvuga abana b'Imana bavutse ubwa kabiri, tutarinze kuraba imyaka bamaze canke ingene bakuze mu byo kumenya Imana. Ishimikiro ry'ubukristo sirindi, ni uguharirwa ibyaha mu izina rya Yesu Kristo yabaviriye amaraso. Birababaje kubona abakristo benshi baguma bibereye abana bato mu Mana, bakabura kugira intambuko. Reka rero twumve abandi Yohana yandikiye batari abana bato gusa. Dusome ku murongo wa 13, haravuga ngo, ndabandikiye base, kuko mwamenye uwamyeho kuva mu ntango. Ndabandikiye misore, kuko mwamenye wa mubi. Narabandikiye bana bato, kuko muzi data wa twese. Iri jambo ngo base rivuga abakristo bamaze imyaka myinshi baramenye umwami Yesu, kandi baza bakuze mu by'Imana. Turavye ivyanditswe muri Zaburi ya 23, turabona ko Dawidi yayanditse amaze kuba umuhumure, yaciye mu bintu byinshi cyane. Yari umuntu akuze, yamaze guhura n'ingorane nyinshi mu buzima bwiwe, kandi yari yaragendanye n'Imana akuze mu byo kuyimenya. Yari afise ibikenewe
kugira ngo abe muri uwo mugwi w'abakristo Yohana avuga ati ni base. Birumvikana ko Dawidi mu kwandika Zaburi ya 23 yari umwami ageze mu zabukuru, mugabo akibuka ingene yabaye umuhungu w'umwungere igihe kirekire mu misozi y'i Betelehemu, n'ingene ico gihe yahora akingira intama ngo intambwe ntizizitware. Yaribuka n'ingene yabaye umwami wo gukingira abantu, ingene yamaze igihe kirekire ahigwa n'umwami Sawuli, ingene yaganje intebe yiwe iri Heburoni, n'ingene Imana yahavuye imugira umwami hejuru y'imiryango yose uko ari 12. Yari afise rero vyinshi cane vyo kwibuka: ingene yakoze icaha c'ubuyobe, n'ingene yacihanye Imana ikamugirira ubuntu ikamubabarira, navyo nyene yaravyibutse. Ingene yagize ingorane nyinshi mu rugo rwiwe kugeza naho umuhungu wiwe Abusalomo amugarariza, eka mbere yaribuka n'intambara zose yagwanye Imana ikazimuneshereza. Ivyo vyose rero abitororokanije akabishira mu mutwe wiwe, niho yaciye avuga muri Zaburi ya 23 umurongo wa mbere ati, Uhoraho niwe mungere wanje sinzokena. Dawidi yari umwana w'Imana akuze. Abantu bameze nka Dawidi nibo Yohana yandikiye avuga ati base. Muri wa murongo wa 13 turabona kandi ngo, ndabandikiye misore kuko mwanesheje wa mubi. Imisore kubera bataba baramenya vyinshi nka base, mugabo bakaba bamaze kwigishwa ibanga ryo kunesha wa mubi, banesherejwe n'umwami Yesu yabacunguye. Nshuti yanje mugenzi, mbega wewe nanje twoshobora dute kunesha wa mubi? Twobishobozwa n'ijambo ry'Imana. Mw'ikete Pawulo yandikiye Abanyefeso mu gihimba ca 6 umurongo wa 17 turabonamwo ibigwanisho vy'umukristo, na cane cane ku murongo wa 17 aho tubona ko ijambo ry'Imana ari inkota ya mpwemu. Agace ka nyuma k'umurongo wa 13 mw'ikete rya mbere ryanditswe na Yohana igihimba ca 2 haravuga ngo, narabandikiye bana bato kuko muzi data wa twese. Abo bana bato bavugwa ngaha n'abantu bato mu vy'ukumenya Imana. Ico bazi gusa nuko ari abana b'Imana. Kandi rero hari benshi babona ko kumenya ivyo biba bihagije, bakabona kumengo nta bindi vyinshi bakeneye kumenya. Turabandanya kumva ivyo Yohana yandikiye umugwi umwe w'abizera. Reka turabe muri ino kete rya mbere ryanditswe na Yohana mu gihimba ca 2 umurongo wa 14 havuga ngo, narabandikiye base kuko muzi uwamyeho mu ntango. Narabandikiye misore kuko mufise inkomezi, kandi ijambo ry'Imana rikaguma muri mwebwe, kandi mwanesheje wa mubi. Hano Yohana aravuga ati, narabandikiye base kuko muzi uwahereye mu ntango. Yohana nta na kimwe yongera kuri ivyo, kuko ataworonka ibirenze ivyo. Ikitugira abakristo bakuze mu vy'impwemu, hari ico Pawulo yakivuzeko mw'ikete yandikiye Abifilipi mu gihimba ca 3 umurongo wa 10 ahavuga ati, ndamumenye, menye n'ubushobozi bwo kuzuka kwiwe no gufatanya nawe imibabaro yiwe, shushanywe n'urupfu rwiwe. Nshuti yanje mugenzi, mbega umuntu umumenyeshwa n'iki? Umuntu umumenya neza iyo mubanye mugashobora kumarana imisi. Abubakanye bamaze kumarana imyaka myinshi, abo baramenyana neza, kukaba nkako baba bararose umwanya wo kuvugana no kwihwezanya muri vyose. Umwami Yesu nawe nta kundi twomumenya bidaciye mu ijambo ry'Imana. Niryo riduhishurira Yesu Kristo ari we ijambo ry'Imana. Nizo mfungurwa z'umukristo wese zimufasha kugira amagara meza mu vy'impwemu. Ni vyiza ko abakristo bogira imyanya yo kwiga ijambo ry'Imana hagati mw'iyinga. Ijambo ry'Imana niryo mutsima w'ubugingo.
abasore nabo Yohana arababwira ati, narabandikiye misore kuko mufise inkomezi, kandi ijambo ry'Imana rikaguma muri mwebwe, kandi mwanesheje wa mubi. Hano rero turabona ijambo rikomeye ngo kandi ijambo ry'Imana rikaguma muri mwebwe. Mugenzi, ijambo ry'Imana rigumye muri wewe, niho woshobora kunesha wa mubi Satani. Hari abakristo benshi baneshwa n'ivyaha bitandukanye, bakabigwamwo kubera ko batafashe umwanya wo kwiga neza ijambo ry'Imana mu bugingo bwabo. Uko twirirwa turya indya z'umubiri ngo tugire amagara meza, niko dukeneye no kugaburirwa ijambo ry'Imana ngo dushobore kubana nayo. Mugenzi, umva zino nyigisho, urumvise umuco w'ukuri uwo ari wo. Uwo ni Yesu Kristo, umwana w'Imana. Umwizere rero, umwakire mu bugingo bwawe, wemere kugendera mu muco w'ijambo ryiwe, maze Imana iguhezagire. Reka turangize dusenga. Mwami Imana yacu, se umwami wacu Yesu Kristo, ndagukengurukiye cyane kuri izi nyigisho turiko turasanga muri iri kete Yohana yanditse. Turabonye ko umukristo akwiye kugendera mu muco, kandi umuco akaba ari Yesu. Ndasengeye umuntu rero yumvirije zino nyigisho, akaba atahuye ko yahora agendera mu mwijima kuw'ivyaha vyiwe, kuko yanse kwakira umuco ari we Yesu Kristo. Kwa guhindukiriye akaba yakiriwe Yesu mu bugingo bwiwe, umukure mu gitabo c'abo gutsindwa n'urubanza, umushire mu gitabo c'abana b'Imana bagendera mu muco, hanyuma akore ivyo ugomba, kw'iherezo uzomuraga ubugingo budashira. Ndabigusavye mu izina ry'uwo Yesu Kristo, umwami n'umukiza wacu. Amen. Icigwa c'uwu munsi tuyigarukirije ngaha, naho ubutaha umwami wacu Yesu Kristo aguhezagire. Wakoze kumviriza icigwa c'ijambo ry'Imana c'uyu munsi. Ushobora kumviriza n'ibindi biganiro by'inyigisho za Bibiliya, cyangwa ukabikwega kuri uru rubuga rwa interinete rukurikira: http utuburungu tubiri uturongo tubiri duhengetse ttb://twr.org. Ushobora kumviriza ikiganiro co muri iyi ndwi, cyangwa ugafyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije itariki, kugira ngo wumvirize ikiganiro cyamaze kurengana. Ushobora no gufyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije ibyanditswe, kugira ngo wumve ibiri muri ico gice cy'ibyanditswe byera ugomba. Ufise ico wunganira canke ubaza, twakure canke utwandikire kuri iyi nimero ya WhatsApp ni 68 02 87 95. Email ni twereburundi@gmail.com. Ushobora no kutwakura kuri iyi telefone yo mu biro, inomero ni 22 24 26 57 mu masaha y'akazi. Dukorera muri Rohero ya mbere kwibarabara ryitiriwe Gerard nimero 27. Yesu aguhezagire.